Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ku bakunzi ba Shine TV. Nitwa Irangabiyante ya Hina. Jewe nde muri Superbat ku visita uruganda rwa Superbat uko bakora amabati, misumari. Ndi umuntu ari curious cyane and je voulais savoir bigenda gute, hari amatype ari angahe amabati. Aya mabati muri Superbat niyo mabati yonyene mu Burundi ari mâle femelle en même temps. Chakenda kivuza chumba. Oh yeah. Nikigore kongera ikabikigabo. Uti gute? No kuvuga ngo ayandi mabati uri kurasakara reka ndakwereke. Ndashaka kumwereka. Bana nkiri bati. Urabona irindi bati. Ayandi mabati bien sûr ndimere kwega. Entrete nabibusa ko twebwe tutareka kuri kwega kubera ko twambariye urugamba. Urabona iri bati nga ubona rimeze umugongo waje ubona uraba he uyu hasi uyu nayo hejuru no kuvuga ngo yandi mabati yose sofa muri Superbat imigongo yose iraba hasi. Jewe ndi curious mu bintu byose kubera ko nkunda gukora hanyuma kubera ko nkunda kumenya ibindi bintu ndakunda kwiga surtout apprendre sur le terrain. En temps normal ndi umufotographe awana genda hashike kuvuga ibintu ndi photographe événementiel canke documentaire. Donc j'aime apprendre ku ibintu bishasha ndakunda gutembera ndakunda kwiga ibintu bishasha kubona ibintu bishasha donc kuja mu ruganda ndi muri nibi byose birakogwa ngaha mu Burundi wacu. Jewe ndakunda kwiga nkuko nabivuze ubwa mbere, donc umuntu ampaye critique iri constructif ndayumviriza cyane hanyuma iyo ntakeneye nayo ndayirenza umutwe hanyuma nkabandanya kuko urumva nibaza ko twavansa kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina ntiyavutse ufite muri iyi umugari ntaho narinzi wase kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina bisigura ngo Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabikaze nange ndabashimira mwe gwese mukomeje kudukurikira. Wabana mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi waburi muri DS nakubwira ngo big up son and don't ever give up. Yes, nkuko mubibona icebe bigeri mignonne. Yo ndi ngaha namaze kubambarira, akubitamo inkofero, akubitamo jire, mubizi ko naje mu kazi kandi kakazi kacu ka Superbat. Yes, uramusi rero naje mu nkomezi nshasha kubera ko ntaje jenyene nazananye no mukobwa. Guys, mwiza nivuga ngo mwiza wumve mwiza nyene bien sûr hama rero ubwiza jewe hari kumwe ntaza ndaburabira cyane ku mubiri ariko nkaburabira mu mutima no mu bikogwa. Yes, nkuko mubibona twamaze gushika muravuga ngo tuje gukora iki. Yes, twaje kuganira rero reka ndamuha ikaze abaramutse yongera bidondore kubera ko bien sûr no munsi namuzanye ku visite kugira bya bintu yatanga yabonye ibintu nkora nirwa ndiruka nk'umusazi avuga ati no ifoko nanje ahantu ndaharaba. Karibu cyane madam. Murakoze. Yego ndakomeye. Karibu kuri Shine TV widondora abakunzi bacu ubabwiye nico tuje gukora ngaha. Murakoze cyane. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ku bakunzi ba Shine TV. Nitwa Irangabiyante ya Hina hanyuma ibindi kwidondora urashitse babwiye ico tuje gukora. Okay. Jewe nde muri Superbat ku visita uruganda rwa Superbat uko bakora amabati, misumari. Ndi umuntu ari curious cyane and je voulais savoir bigenda gute, hari amatype ari angahe amabati akora gute. Ego nico canzaye ngaha. Guys, mwe muramaze gukora ibintu hagira abantu baba curious cyane bakaba curious kuza kuraba ibintu mukora. Jewe ntigishinga nta kubera ko ibyo dukora bari byiza reka tugende kuvisita ibisigaye turaza kuyabwira badai. Nkuko mubibona rero muramona twamaze gushika mu ruganda twamaze gushika muri stock. Guys, ndabibutsa ko aha duhagaze ari muri stock niho bakura amabati mu gikoni hama bakayazana muri stock. Nkuko muriko murabibona rero stock iruzuye no hejuru imeze gutya
so rero kubera ko yavuze ko ari curieuse tutegereza kumutembereza bien sûr nagenda yabwiye ko imbere yo kugira presentation namutwaye ndamutembereza kuko ngaha turi siho bien sûr hari ibintu bitandukanye hari aho ushikira kuri reception hari ugenda muri service ya commerce adonko badandariza na payema aho badihira no mu ruganda bien sûr mu gikone mugabo hose ndaza kubashiramo ama-insert kugira ngo ndabereke ko nagiye ndamutembereza yes rero kubera ko umuntu yafise urusaku curiosité n'urusaku hayo yafise curiosité amatiko urusaku niki rega igifaransa kiroroshe basha gusumba ikirundi ego ariko numva genre kuba curieuse no kugira amatsiko kugira amatsiko pa urusaku kuko umuntu afise urusaku ni wa muntu aza kurunguruka sans objectif mugabo umuntu afise curieuse avuga ati okay maybe la prochaine fois nzogura canke ngenda nguze reka mbanze ndabe gusa mbanze ntembere so inyuma yo kumutembereza reka tumuhe ikaze kugira ngo tubwire ingene yahabonye. Okay, hello guys, turagarutse kandi jewe muri stock ni ryambere mbonye ahantu babika amabati ico ncambere sinari nzi yuko umuntu ashobora gukora amabati anganuku biri impressionnant si je peux dire ça hanyuma jusque là maze kubona 3 types y'amabati hari ya rouge hari ya sanzo dukoresha hari n'iyindi type batubwiye ko baza kudusigurira ndi curieuse kumenya aussi bon namye ndumwana afite amatsiko menshi cyane kandi abyishimiye birantunze donc c'est bien stock yawo iruzuye imeze neza nibaza ko abantu muri ko murubaka vraiment mutabuza amabati muze kugira muri Superbat kimwe mu bintu ushaka gusigurira ngaha kwanza type y'amabati nabiri donc ubwoko bubiri hari ayo bita amabeige 28 n'amabeige 32 no kuvuga ngo amabeige 32 yoyo duhiriwe tunahishije ari kuri promotion abantu mugure amabati muri Superbat murabizi twama tubabwira ko ari kuri promotion bari ushiye kuri promotion na cyane kuva umwaka utanguye ibaze gushikana nizi tarike tugeze kuno munsi promotion y'umwaka wose en plus presque umwaka wose rero ayo mabeige 28 bon ntaya hari ngaha hari muri n'amabati bakora par commande ni nkarige kwanze kandi uvuga ngo ntari hari uribona iki ge ni bati rikomeye cyane ge bati rateye ubwoba bukobwa ntaribone kurya mugabo nige nage ni beige 32 no kuvuga ngo igibana isize irange barayigusiga sero ya couleur ushaka no kuvuga ngo hagere kwasanga bleu ni beige 32 basize rouge ego urashaka kwasanga yasa na bleu urashaka kwasanga yasa na vert ushaka kwasanga yasa bon igi ushaka couleur ushaka kubera ko bien sûr haganye dige ni beige 32 usabasize ko irangi riri kwirangi hari abaza bashaka bien sûr ko risize irangi hari abavuga ati jewe ndayishaka ari ryonyene yes ugishika muri Superbat niki cyambere cyagutangaje uko byayambere ugiye mu Uganda itambere cyane ntangaje c'était l'accueil bazani bafise outfit y'umuntu yagiye muri usine outfit n'amagan aransumba deja ico ni ryambere hanyuma vraiment uburi safe parce que ni wakora kwibati ntirihiska kugukata jewe j'ai été impressionnée par l'accueil et j'ai été impressionnée par le bâtiment en soi parce que sinari bwaze muri usine rero kubona un bâtiment yubatse kubona aho bakorera amabati n'imisumari en plus jewe kuri jewe vraiment nagize kuchavo vuvu jewe ikintu cyambere cyanye impression nyingisha kuri reception n'abandi ndara kwanza abantu ngene bambaye uramaze kuja mu ruganda ugasanga wowe n'abantu bahobonye ngabwa none ngaba abantu bakora ibintu byavaleho ingana gute n'ukuntu bambaye ngaho baberewe ama uniforme bose baba bambaye uniforme ça c'est vrai bari naturel quand même bafise ibineza bafise uduponye bana uvuga ati kandi ikindi naco batiyahuza vya bintu ngo ni mpaka ngo umva basanzwe bari naturellement belle ahubwo muri Superbat vraiment mwubahwe ikindi kintu ni isuku ryaho uramaze kuja ahantu bakwakira kuri reception bakikwakira ukumva urafise ikibazo kubera isuku ryaho c'est vrai urafise ikibazo utangwa kwibaza none navyo ibintu bakora byabo bimeze gute est-ce que birafise isuku ko tudukeneye ibintu bifise isuku mu ruhande rwose ikindi naco ni ivyuma
ndakubwira ikintu utaroze aya mabati yo muri Superbat niyo mabati yonyene mu Burundi ari mâle femelle en même temps cyo ndakivuza cumba ni kigore kongera ikaba ikigabo uti gute no kuvuga ngo ayandi mabati uri kurasakara reka ndakwereke ndashaka kumwereka bana nk'iri bati urabona irindi bati ayandi mabati bien sûr ndimere kwega antreta nabibusa ko twebwe tutareka kuri kwega kubera ko twambariye urugamba urabona iri bati nga ubona rimeze umugongo waje ubona uraba he uyu hasi uyu nayo hejuru no kuvuga ngo ayandi mabati yose sofa yo muri Superbat imigongo yose iraba hasi nuvuga ngo ukeneye gusakara irindi donc iri ni bati rimwe urarisize ku nzu kugira ngo uzoze gusakaza irindi usheko irindi girigenzi ryayo nimakurishije ngaha kugira ngo ngaha hatazoba ego kubera ngaha urunyura aba hasi urishize ngaha utegerezwa amazi ategerezwa guhava yinjiramo ngaha nuvuga kugira ngo ntave utegerezwa gushira hehe ngaha na mametri y'ibati uba wivye urabona ngaha ibati yose uba wivye mugabe iryo ngaha nuvuga ngo ngaha urasakara ngaha naryo rikaba rifise gutya ho utereka nugutereka ko gusa nugutereka nukuvuga ngo apart yuko ubuguze amabati meza kandi akomeye ubu nakoze ico bita kuziganya ubuzigana kuvuga ngo ho kubakije amabati 30 mage amabati yanyu ngaho ushobora kubakisha 20 wapasa ko kandi uko nasikia ko kati bisigura ngo impamvu yo kugura amabati yo muri Superbat ni nyinshi nukuvuga ngo kuronka ibati iri mâle femelle. So guys, rero abakiriya bacu anse nibaza ko abaye kameme. I'm satisfied. Yeah. Nibaza ko la prochaine fois niba ukeneye kugura uzoza kandi wenda utagenda utaguze. Vuba cyane. Yes, karibu cyane muri Superbat. Mugura amabati meza, nibaza ko Antia ni gishinga nta yaje ari curious kandi avuze ko agiye abaye satisfied. Guys, nta muntu umwe uza gushora muri Superbat wagenda atabaye satisfied. Ushaka kuba gusa wumva umengo bya bintu mbe bavuga nivyo. Ingo ndakumvisha ibati petit. Ingo ndakumvisha ibati touch. Umviriza fata ibati rimwe gusa uduze gutya. Uduze uruhande gutya. Umviriza. Wani warishobora. Ni plastique. Umviriza. Basi fata ngaha. Uri kurumva uburemere bwayo. Nakuvuga ngo iri ni bimwe bita. Wayumvise? Guys, Kato dufise ibintu byose. Aha ndaheje kumutembereza hehe mu mabati yaheje kubona ngo nje kubeka yandi yahuje. Reka ndaribazanire guma nganda ndikuzanira. Guys, rero nko mubibona mpejeje kuzana ryabati riba riri en couleur. Yinye ni couleur rouge. Nakuvuga ngo hanyishaka kubushaka couleur ya bleu. Ushaka kubushaka n'indi couleur. Barariguha. Ushaka risize cyangwa ushaka ridasize. Ridasize for sure. Kugira ngo gumona kaya karogo ka Superbat. Yes, ukabushaka ibati, wabushaka risize, wabushaka ridasize, amabati ngaha no kubereka ko ibyo tuko turababwira birahari. Ushaka ya noir, bayibonye. Ushaka ya bleu, nzobaza ko nushaka ni ya jaune barego. Kubera ki jaune bahasi sadone. Nange orange. Ndoza kula yose wifuza kwa kanje kubaza ndaza kubahinyisha. Uza kubabwira ko ushaka kuyaronka. Rero nibyo twashaka kuganira namwe. Ariko imbere ko tuva ngaha mu Ruganda, bakunda kuganira n'abakobwa bien sûr. Wowe kubera uri curious mu bintu byose just kubera kunda gukora cyangwa kugira ngo urabe gusa. Jewe ndi curious mu bintu byose kubera ko nkunda gukora, hanyuma kubera ko nkunda kumenya ibindi bintu. Ndakunda kwiga. Surtout apprendre sur le terrain. En temps normal, ndi mu photographe. Nagenda hashike. Uvuga ibintu. Ndi mu photographe événementiel, canke documentaire. Donc j'aime apprendre ku bintu bishasha. Ndakunda gutembera, ndakunda kwiga ibintu bishasha, kubona ibintu bishasha. Donc kuja mu Ruganda ndi muri nibi byose birakogwa ngaha mu Burundi wacu. Donc c'est une façon pour moi kugira ngo tumenyekanisha igihugu, ça c'est de 1. Hanyuma kugira ngo ejo canke hirya ejo umuntu niyakenera ikintu azomenye aho yitura. Yes. Kugira ngo umuntu niyamenye ikintu azomenye aho yitura. Guys,
ibi bintu nibaza ko bifise abantu bake Ansia wowe uravye uno munsi generation turimwo hariho generation bavuga ngo bakunda kwitira ngo generation 2000 ugasanga bafatiye muri musangi abakobwa bubu bameze kunuko bo ku ruhande rwawe ni iki cakutumye wumva mu bintu vyose wogira kiyozi tom ushaka gukora mugabo nompe ntube muri kandi guys ndabibutsa ko ntashonje pe we ni mtoto wa mujini wa musite wa mukiti ni Mugiti n'umwana wa Mugiti ukumva ko malgré ko abavyeyi bawe barondera malgré ko mu bahantu novuga ngo ntavyo umuntu yojamwo ntaco tuma wiruhisha kubera ko wowe nk'umwana novuga ngo yavukiye muri abo bamwe twita bo Mugiti wumva wokora abavyeyi banje ntituzohorana niyo nyinshi ya mbere numva nogu hanyuma umukobwa canke umwigeme aho ari hose akumva yuko yojyama kubera umuvyeyi we wafise ariko arihenda ariko si umwigeme gusa n'umujoni wari we wese kubera ko abavyeyi bacu ntituzohorana ntituzokwamana ego si ivyo ndabipfuriza birababaje kubura umuvyeyi ariko ntituzohorana donc faut que umwe wese yiga kurondera ivyiwe akiga kugira ikintu ciwe jewe j'ai toujours été indépendante j'aime être indépendante nta dependa ku muntu nta gira ngo nimba ndiko ndasaba umuntu cyane ndiko ndagira nte nivyo vyatumye jewe nipfuza gukora ivyo wanje by the way ndahejeje university donc kandi ndashobora gutangura kurondera amahera kandi watangura ndayiheze ego kimwe mu bintu nkunda kuvuga iyo mbonye abajene kuko twe turabakobwa bien sûr abakobwa benshi usanga bafise abantu babaha amafaranga genda kuri iki genda hariya mbewe nta namusi uyimvira avuga ati genda umukobwa ntavyo kwiruhisha nzogenda iyo umugabo ari kwiyo mentality bifise abahungu wowe bikuza mu gute je kurumva zinaho abana b'imfura bubawe abana b'imfura ntibazi gusaba bon jewe kuri jewe sinzi gusaba hanyuma nibaza yuko kajemo kubera ko ndi umwana w'imfura ni mentalité yabaye forgée par environnement nabayemo n'abavyeyi nabanye nabo n'abavyeyi banyibutsa kurondera gwanje même naho baba bafise ndakunda abavyeyi banje kandi cyane by the way ndacafise abavyeyi babiri ndabaramukije cyane ndacafise abavyeyi babiri hanyuma n'umuvyeyi atigeze anyankira kurondera ntigeze anyankira kurondera ahubwo yamye ambwira nti ifo kurondera gwawe ifo kushika ifo ko wiga ibi ifo ko wiga bijya hanyuma yarampaye liberté yo gutora ico nshaka kwiga aho nshaka gushika nibaza ko ndanamubwiye yuko nshaka umufotographe ntigeze mbere intambaye oya il m'a même encouragé ils m'ont encouragé uko ari babiri bambwiye ati okay go ahead hanyuma rero urumva sinigeze numva vraiment yuko no kwicara ngo ndindire aho ibintu bihiye jewe maze umwanya muremure nicaye muhira cyane prima aritekera cyane prima yego ariko même si abavyeyi baturekura ngo tuje gukora ivyo dukora sometimes hari igihe abantu batubona ngaha urabona nko tuko turakora ibintu kandi tuzopostinga kandi bizorabwa n'abantu ya des gens baduguko nyene ukabona baravuze ngo abo rero baronse bariko baraza bariko biyambika ibintu vy'akazi bariko bizenisha ibintu vy'akazi kugira ngo bababone urabona hari abantu bazi ko no munsi tuza kugira ngo haba tubone uri ready kwakiriza commentaire are you ready for that kubera ko deje ibintu nkora nje imbere y'abantu yego ico ni cyambere mu photographe ntaje inyuma y'abantu aje imbere y'abantu yes jewe ndakunda kwiga nkuko nabivuze ubwa mbere donc umuntu ampaye critique iri constructif ndayumviriza cyane hanyuma iyo ntakeneye nayo ndayirenza umutwe hanyuma nkabandanya kuko urumva nibaza ko twavansa kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina yaheze mu nda kwa nyina ntiyavutse ufite muri iyi umugari ntawe narinzi wase kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina bisigura ngo toujours tuzokama dufite ibyo gukora il y aura des critiques il y aura des encouragements hari abantu batubwira ati courage malgré ko muriko murakora ibi bintu malgré ko hari ababaca intege courage je ndashimira cyane abantu bambonye ku mbuga bashi baranciye intege kandi guys ndabibutsa ko twe tuvuga ni ku marezo sociaux ndashaka kuvuga akantu gatoyi kazona umuntu agakase agize
akantu gatoya nyene ntiyaravyiganiro cose nko mudavuze akantu agakazi ugasanga ari abantu batwase kubera just utwo duparti babonye kuri YouTube canke kuri Facebook ndabibutsa ko ushaka ikiganiro cose genda urabe source yaco genda urabe intumbero y'ikiganiro hama muze hama shimira abantu batwankoraje malgré tout hama nabyo nabonye bagutuka mugabo ndavye ingene ukora akandukira n'amafaranga shanga akorera abantu batunga amafaranga akasubwira ati malgré ko ariko araca intege ntucike intege wewe kora kandi ikivugo cyane murabizi mvuga ngo don't ever give up ever ntucike intege n'umunsi warimwe kubera ivyo guca intege biruzuye ariko ivyatumye utangura navyo birasumba ibiguca intege we kurikira ihangiro ryawe ego abavuga ngo ahubwo baje ku mbuga baba bameze kunuku nabise imici nini guys niko yako mutubona saba ko bari kuri YouTube bavyaye hariho n'abari inyuma ya kamera bavyaye nuvuga ngo c'est pas parce que je kuri kamera byatumye avyara oya nivyo vyari bisanzwe biri muri we kandi hariho n'abandi bari inyuma ya kamera c'est pas parce que je kuri YouTube akavuga ikintu kibi bitavuze ko abari inyuma ya kamera batavuga bibi barabivuga mu ntavyo mubona reka mucorotse simico reka mufatira muri ako kantu mufatiye mu vyiza mumaze kubona abantu barafise ukuntu yuko urashaka gukora ivyiza 99 ikibi kimwe kica kibifuta byose bica biba bibi reka rero dutandukire umwuga wiwe guys ndabibutsa ko n'umufotographe afotora amafoto meza papaske turi kumwe je ndamaze kuyabona ndi mu bamaze kubona amafoto yiwe ndi bamaze gufotogwa nawe urumva ukaba ufise imanza ukaba ufise iki nshaka kukubaza ahanini bibaza ko photography ari ikintu coroshe photography si ikintu coroshe nta na gatoya impamvu atari ikintu coroshe appareil photo ntiremurutse basha nta na gato umuntu ashobora kuvuga ngo ni kubera ngo umuntu aba yaravukiye ruguru no si ikintu cyo kuba waravukiye ruguru canke ibujumbura photography urazi ufashe umunsi wose ufise appareil photo uri kufotora mariage canke diplôme mfotoruku abavuye hariya hirya no hino jewe ntafotoye bose hanyuma ukaza wumva umukiriya arakubwiye ubu nyene ucuma ifoto uburi muri cyanda kwifata ubu nyene biciye bigenze gute sindanashika muhira sindishanje nta kintu nakimeme ubu nyene ushaka ifoto mais on fait de notre mieux parce que ni métier iryoshe jewe j'aime ça sinzi ahantu nagiye muri formation la fois passée baratubaza qu'est-ce que la photographie ndibura nahinzi muri c'est l'art yugu captura immortaliser umwanya atatubwira c'est l'art de peindre avec la lumière donc iyo utagira lumière muri photographie uri nul iyo ufise myinshi naho urumva abantu bashira mu ijuru ubundi buri nul utegeza kuba donc il faut kumenya guregla ta lumière hanyuma n'umwuga urimwo abahungu benshi abakobwa baguma batubwira ko turi bake sindi umwe ndabizi me turacari bake ariko umuntu wese abikunda karibu kandi ntucike intege biraryoshe cyane biraruhisha c'est vrai ariko biraryoshe jewe nibaza ko tuza gukora débat cyane tuzokora débat yiyaguye kuri photographie pour le moment waje urana n'ubudandaji ukabase ba client biyemera bien sûr wabone ko matari meza mu buryo bwose hama ikirenze kuri ibyo ni mari femelle ikirenze kuri ibyo ni uruganda rudakehanirwa reka gutwara ku misumari amabati biraheze guys muturabe mudukunde uko muzokama mutubona nta nahamwe muzodushira clack it so guys nkuko mubibona rero twamaze gushika mu misumari iyi yose hariya hose ni mu misumari ndabibutsa ko ahantu baba bariko barayikorera ni hajyanye Keva yaza kudutembereza tuje kubereka ahantu baba bariko barayikorera imisumari nshaka kubereka abantu mwambajije ngo mbega umusumari nguraronka imisanimeta zose wifuza guys ndashaka kubaha umuco akazi ni kabakoroshe magana okay ndira gata yamaze gukora magana si byabose
oya ziraruhisha yes urumva guys reka ndabereke antya wamaze gushika wabibonye ego fasha gusomera abakiriya bazi hariho il y a 3 cm hariho il y a 4 cm hariho il y a 5 cm il y a 6 cm 8 10 et 12 cm et 12 no kuvuga guys iyo niyo misumari normalement iri mu ruganda iri disponible hari abantu basha bambaza mbega ko ntabonyemo 7 ko ntabonyemo 9 ko ntabonyemo 11 ko ntabonyemo 13 14 15 kimwe bintu ushaka kubabwira ni nk'amabati ego en fait normalement twazi ko abantu benshi bakoresha amabati ajya ama BG 32 urabizi ko ari usangaho kenshi ego biragoye kenshi kubona umuntu yasakaje irya bati rigugwa 1,000 kuduga sanga bagura rya 40 45 kandi niko bimeze ntitwirirwa turabeshanya abantu benshi niyo bakoresha no muri stock urabona ko ariho menshi aniya haje ayanye akogwa par commande kugira ngo ntazapfa ubusa kandi birumvikana mugabo rero ukabukeneye imisumari itari muri ama santimetero duhejeje kuvuga itari muri 3 4 5 6 8 10 et 12 uragira commande bagukorera imisumari ijanye niyo wowe ushaka uvuga ngo ukeneye 15 cm turagukorera ukeneye 20 turagukorera ukeneye combien turagukorera no kuvuga ngo wowe ufa kuba wagize iki wagize commande babonye ko ibintu ari wane ego ndaributsa ko muri Superbat bararanguza bakongera bakagurisha imisumari nkuko mubibona nagafuko ka 25 kg ngingaha cyatko kanani 25 kg cyakoze binyona arakomeye banani ikomeye so ni 25 kg iyo 25 kg ushobora kugura imifuko 10 ushobora kugura 100 ushobora kugura 200 kandi byose baranka kuri prix yo kuranguza no kuri prix yo kugura that's all guys ntitwabarambira mutwakiriye gute antya mwakiriye gute Clark Kids tubabwira ko tuzokwama tubaha ibiganiro byiza byigisha kuko nasanze ibitigisha nta kamaro ko kubibaha muragenda muvyironderera ahandi pa kuri Hariho TV wait and see barindira bawe Clark Kids ciao ciao à bientôt au revoir